Ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwigeme ku rwego rw'igihugu vyabereye ku murwa mukuru wa komine Kabezi y'intara ya Bujumbura. Ivyo birori vyari vyatewe iteka n'umukuru w'Inama Nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera ari kumwe n'umushikiranganje ajejwe gushigikirana imede sabushimike n'izindi ndongozi. Ivyo birori bikaba vyaranzwe n'imvyino zatunganijwe n'abigeme nivyese eka na defile y'abigeme bagendana ubumuga. Claudette Niyonzima avuga ku izina ry'abigeme b'abarundikazi arashima utwigoro twa leta mu gushigikira umwigeme w'umurundikazi, akamenyesha ariko ko intambamyi zitabuze, aha agasaba kubandanya gushigikirwa. Tuboneye akaryo keza ho gushimira leta y'u Burundi utwigoro twinshi n'imigambi itari mike yama iriko irakora kugira ngo gateka k'umwigeme w'umurundikazi kabandanye gatera kaja imbere. Mu gisata c'indero amashuri yaragwijijwe bituma umwigeme yiga hagufi, mbere abanyeshuri biga ku buntu mu mashuri shingiro, bituma igitigiri c'abanyeshuri b'abigeme biga ciyongera. Mu gisata co kwiteza imbere ibanki y'urwaruka iheruka gushirwaho BIJ hamwe n'umugambi wa leta wo kugwiza amakoperative y'urwaruka. Ivyo vyarafashije umwigeme w'umurundikazi mu bijanye no kwitunganiriza imigambi y'iterambere. Eka ni banki y'abakenyezi turizeye neza ko nitwayitura izodutunganiriza kanatsinda umwigeme w'uno munsi niwe mukenyezi wejo. Umwigeme w'umurundikazi yarateye intambwe igaragara mu vyerekeye kwinonora imitsi, aha twovuga akarorero nka Francine Niyonsaba niwe mwigeme w'akarorero ngaha mu gihugu yashoboye gushika kure mu kwinonora imitsi. Rero ivyo bitwereka yuko mu gihe umwigeme afashwe mu mugongo arashobora gushika ku ntambwe nyinshi zitandukanye. Naho hari vyinshi bimaze gukorwa haracariho intambamyi nazo nyene zoshimikirwako. Kuri ivyo vyose twashaka gusaba leta y'u Burundi, abayifasha, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki na cane cane y'abakenyezi n'abigeme arushirize gushira inguvu hamwe mu kugwanya imbanyi z'indaro, mu gutuza burundu amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme, mu kugwiza imigambi yerekeye iterambere ry'umwigeme. Tugasaba kandi leta y'u Burundi kugabanya igiciro c'ibikoresho abigeme bakoresha iyo bari mu butinyanka, biciye mu kubikurako amakori, mbere bibaye ngombwa bitangwe ku buntu mu mashuri. Ku mwigeme w'umurundikazi yumve ko afise uruhara mu gutanga umuganda mu iterambere ry'igihugu camwibarutse, yiyumve ko ashoboye, yiga amashuri maremare kugira ngo azoshobore kuja mu nzego zo hejuru zifata ingingo, aje mu bisata bitandukanye, yige kurya ivyo abiri yakuya mu kwitunganiriza imigambi yo muri kazoza. Turanashimye cane ko uyu munsi mukuru uhimbazwa tugahabwa ijambo. Nayo umushikiranganje ajejwe gushigikirana avuga ko naho intambamyi zitabuze, ibitari bike vyakozwe mu ntumbero yo gushigikira umwigeme w'umurundikazi. Umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme n'umunsi nk'uko vyagiye biravugwa uha akaryo ibihugu ngo birabire hamwe intambwe bigezeko mu gushira mu ngiro ivyo vyiyemeje mu ntumbero yo guteza imbere agateka kiwe no kwiyemeza kumukingira no kumushigikira gusumba. Ni akaryo kandi kubigeme ko gutereza amaso inyuma ngo barabire hamwe intambwe bamaze gutera mwiyubahirizwa ry'agateka kabo hamwe no gushikiriza ivyorangurwa kugira ngo ibibabangamiye bigabanuke, gutyo uruhara rwabo mu iterambere ry'imiryango n'ivy'igihugu vyabibarutse rwibonekeze gusumba. Nta numwe ayobewe ko umwigeme w'uno munsi ariwe mukenyezi wejo. Uburyo umwigeme abayemwo mu buto bwiwe buramuherekeza no mu buzima bw'umukenyezi n'umuvyeyi. Mu gihe rero umwana w'umwigeme akuze agononokewe, yifitiye icizere, yaratojwe indero runtu, ashikiriza akari ku mutima mu muryango no mu kibano, afise ishaka ryo kurondera ico yifashisha mu vyankenerwa vya misi yose, izo ngabire ziwe zibandanya zikura bigatuma avamo umukenyezi w'ijunja n'ijambo
azoteza imbere urugo rwiwe n'igihugu camwibarutse, azofasha kandi ikibano mu gutorera inyishu ibibazo kiba kirimo, akanaserukira n'abandi. Ibitari bike biramaze kurangurwa mu ntumbero yo guteza imbere agateka k'umwigeme w'umurundikazi. Aha twovuga cyane cyane ishingwa ry'igisata kijejwe ineza y'umwigeme mu ntumbero yo gutunganya neza ibikorwa byo guteza imbere agateka kiwe. Itegurwa n'ishirwa mu ngiro y'umugambi w'igihugu werekeye iterambere ridakumira. Biciye muri uwo mugambi, abenegihugu barigishijwe ko bakwiye gufata kumwe abana b'abahungu n'abigeme, kandi bakanabamenyereza gukora ibikorwa byose byo mu rugo. Umugambi wo kurwanya amabi afatiye ku gitsina ushimikira cyane ku kurwanya guhumbisha imiyabaga. Umugambi wo kurwanya inda z'indaro uhimiriza abigeme kwigengesera no kwirinda ibihenda amaso, gutyo babone kubandanya amashure yabo no kuzoshinga izabo barazigamye ibanga ry'abigeme. Itegeko mpanabyaha rirahanisha igihano c'imyaka 25 uwagiriye icaha cyo gushurashuza ku nguvu umuyabaga. Ingingo zorohereza umwigeme w'umunyeshure iyo byamugoye agatwara inda y'indaro mu gusubira ku ishure mu gihe amaze gucutsa umwana kugira ngo abone kubandanya amashure. Itunganywa y'utuzu twa sugumwe ku bahungu n'abakobwa kugira ngo abigeme bashobore kuronka ahantu hiherereye bitegurira iyo bari mu butinyanka. Ishigwaho ry'abigisha barezi bari mu bibanza ca inasenge b'abanyeshure kugira ngo batinyure abigeme bashikiwe n'amabi afatiye ku gitsina, gushikiriza ibyabashikiye no gushengeza ababikoze, guhana no gukura mu kazi abigisha b'ibitabanga bagotse bagashurashuza abo igihugu cabajeje kurera n'ibindi. Uwaserukiye ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe igurirana ry'abantu FINWAP amenyesha ko iryo shirahamwe rizobandanya gushigikira utwigoro twa leta mu guteza imbere umwigeme w'umurundikazi na cane cane biciye mu buhinga bwa none. Nayo mu ijambo yashikirije, umukuru w'Inama Nkenguzamateka aratanga impanuro zitandukanye haba kugwaruka cane cane abigeme, abavyeyi ndetse n'abarezi. Umwigeme w'uno musi niwe ncabwenge yejo igihugu kizozeza amabanga ahambaye, niwe mugwizatunga wo mu minsi iri imbere azotuma ubutunzi bw'igihugu cacu bwiyongera ku rugero rushimishije, niwe muhinga azokora ubushakashatsi buzotuma izina ry'igihugu cacu rimenyekana gusumba amakungu, niwe ngabo izokingira Uburundi n'abarundi, niwe mukenyezi azogwiza umuryango w'abarundi yongere awurere, niwe mukozi w'inkerebutsi igihugu cacu gikeneye. Ineza y'umwigeme ni ineza y'abarundi bose, abo muri kino gihe n'abo mu kizoza. Murumva rero ko umwana w'umwigeme igihugu kimwiteze ko ibyiza byinshi, nico gituma kugira ngo iryo hangiro arishike ko umwene gihugu wese ategerezwa kwitanga atiziganya kugira ngo kazoza kumwigeme kazobe keza. Uruhara n'urwa twese, abakuze n'abato, abagabo n'abakenyezi, imisore n'inkumi, indongozi ku nzego zose, eka umwene gihugu wese ndetse n'abanyamahanga baba mu Burundi. Ingorane abigeme bahura nazo ziri imigwi myinshi kandi umuti wazo usanga ujanye naho zikomoka.
hari ingorane ziva ku bigeme nyene, iziva ku kibano, ku bavyeyi n'ahandi. Abakera bati inkware isezerana amasesa, ahandi naho bati reka mpanure gito canje gito c'uwundi yumvireho. Dukeburane rero kugira ngo twibukanye uruhara rw'umwe wese mu guharanira kazoza keza k'umwigeme. Inyifato mufise muri kino kiringo c'ubuyabaga mugezemwo niyo yerekana kazoza kanyu. Reka gutima mukigwa amaronko mubumbwe n'ivyo mufise. Nta wundi arajwe ishinga n'ineza yanyu gusumba abavyeyi banyu n'igihugu cabibarutse. Abo bose boza babereka ko mukenye akacanke kariya kandi ko biteguriye kubibafashamwo nta neza baba babipfuriza. Gira intumbero y'ubuzima, mwame na ntaryo mwihaye aho mwifuza gushika, kandi mwame mwiharanira imisi yose naho muri hose. Muzigame akabanga n'akaranga kamye karanga umwigeme w'umurundikazi. Zigama ibanga ry'umwigeme kugeza aho muzoshingira ingo zanyu. Irinde akaboregwe, kunywa ibiyayuramutwe, amarigara, agakuku n'ubuhumbu. Koresha neza uburyo bugezweho bwo kurondera no gutanga inkuru. Mubukoreshe mu kurondera ibyubaka. Mwiyubare kubukoresha mu kwiyandarika no mu bitagira akamaro. Reka kujyana nyabahururu, baze umutima. Muhanuze abavyeyi n'inshuti imbere yo gufata ingingo iyo ariyo yose yerekeye ubuzima bwanyu. Bavyeyi muri hano, menya namwe ko mushobora kuba inkomoko y'intambamyi zituma agateka k'umwigeme katubahirizwa, kazoza kiwe nikabe keza. Tubasabye rero gutoza indero nziza abana banyu. Iyo tuvuze abana tuba tuvuze abigeme n'abahungu, no kubigisha gufashanya mu bikorwa byo mu rugo, gutyo ntihagire uwicara kandi ubavukana adahema kubera ibikorwa byinshi. Gufata kumwe abana b'abahungu n'abana b'abigeme, ntihagira ukundwakaza n'ugirwa intabwa. Kudasubira guhatira abigeme kuja kubaka hataragera. Kudahitiramwo abigeme banyu abo bazubakana. Abakenyezi tubasaba kubera icitegererezo ciza muri byose abigeme. Nakare ngo wiba uhetse ukaba uriko wigisha uwo uhetse. Ikibano naco tugisabye kugarukira umuco mwiza wamye uranga abarundi no gufashanya mu ndero y'abana. Mwamize kumuzirikanya ko umwana atari ubumwe kandi ko uwanka isazi ata akanuka. Kubw'ivyo hanura abigeme mubona bafise inyifato itabereye, mubereke ko inzira barimwo ataho izobashikana. Hanure bibaye ngombwa mushengeze abagabo bitabanga bagomba guhumbisha abigeme. Fashe kujya amashure abigeme b'imfuvyi n'abafise abavyeyi batishoboye kugira ngo nabo bashobore kwitegurira kazoza keza. Egere abavyeyi bafise abigeme bifata uko bitabereye kugira ngo mubafashe gusubiza ku murongo abana babo. Twese turazi ko amashure ari kibanza abana bamaramwo umwanya muremure bakakironkeramwo ubumenyi n'indero runtu. Ikibabaje nuko hari aho bishika abigeme bamwe bayakomerekeramwo kandi rimwe na rimwe binavuye kubigisha barezi. Duhamagare rero abigisha barezi kwamizana ntaryo kumuzirikani akarangamutima k'umwuga w'umwigisha murezi. Mwame mwibuka ko ari mwebwe muhagarariye abavyeyi mu gihe cyose abana baba bari kw'ishure. Ntituzongere rero kumva umwigisha yongeye kugwa mu byago byo gushurashuza abo igihugu cyamushinze kurera. Amanota
ntagurishwa arakorerwa. Bayobozi b'amashure, namwe bigisha bibanga, hanure abo bigisha batukisha abandi ibara ritaragwa, gutyo mubone kuzitira mutaronerwa. Muri ivyo birori kabaye n'akaryo ko gushikiriza utuganuke dutandukanye abigeme bagiye bitanga kurusha abandi mu bikorwa vyo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu mu ntumbero yo kubatera intege no kubashigikira. Umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwigeme ukaba wahimbajwe aha mu Burundi ku civugo duharanire kazoza keza k'umwigeme w'umurundi kazi. Uwo munsi mukuru ukaba watanguwe guhimbazwa mu mwaka w'2012.